nawe utifuza gutunganirwa, ariko gutunganirwa naho bifise iyo biva. Ubutunzi burafise aho buza buturuka. Ikiganiro ni ingabire yawe, ubutunzi bwawe. Mushikiriza nanje Divin dushime nkuko musanzwe mubimenyereye. Nkuko meje kubivuga, ubutunzi urafise aho buva. Nta kuntu wovuga ngo urafise ubutunzi udafise ahantu uri kurabukura. Uno musi tugiye kuraba mbega ingabire yawe izocika ubutunzi gute, ariko imbere yuko icika ubutunzi mbega urayizi. Tugiye kurabira hamwe ibintu bishika 6 bishobora kugufasha kumenya ingabire yawe vy'ukuri. Kimwe mu by'abahinga batoye nuko ikintu cambere ushobora gukora kugira ngo umenye ingabire yawe no kufata umwanya ukagenzura ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe, ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibintu byinshi cyane. Kuva mu gitondo gushika ku mugoroba arafise ibintu abari karakora, arafise ibintu abarimwo biza kugira ubuzima bwiwe bwa misi yose, aho umuntu afata indwi yose akagera no ku munsi kumbure w'Imana cyangwa wa gatandatu akaruhuka avuga ati numva ndushe. Kugira ngo ushobore kuruha bifise iyo biza biva, ari naho mvuga nti ni byiza yuko ufata akanya ko kugenzura ubuzima bwawe, urabe mbega kuva ku munsi wa mbere gushika ku wundi wa mbere mba ndiko ndakora iki, mba ndi mu biki. Mwico gihe urashobora kumenya mbega ingabire yawe by'ukuri niyi. Kugira ushobore gutahura ikintu kiri muri wewe canke inguvu ufise muri wewe, ni byiza cyane gufata uwo mwanya wo kugenzura ubuzima bwawe. Uretse ko bitarihishwa canke ari vya gusa, bishobora gufasha kuduza canke kongereza uko usanzwe ukora ibintu mu mpande zitandukanye. Ushobora kuba uri umukinyi mugabo ukicara hasi ukiyumvira mbega indwi yose ihera ndiko ndakora iki, mu ruhande rw'uko ashobora kuba nkina vyonyene, ndashobora kuba mfise iyindi ngabire canke ndashobora kuba mfise ushobora kuba ntakina ariko nkaba mfise ikindi kintu nifuza kumenya, nifuza kongereza mu buzima bwanje ariko ntazi ingene bigenda. Kugenzura ubuzima bwawe buri munsi canke ugafata akanya kavyo birafise ico bishobora kukungura kugira ngo ushobore kumenya ingabire yawe. Ariko kandi biragufasha kugira no kuvuga urutonde mu buzima bwawe ku buryo bw'uko uheza ukitondera akantu kose kaza mu buzima bwawe, kandi biragufasha cyane gose mu kwaguka, mu gukura mu mpande zose. Ica kabiri nuko ukwiye kumenya ikintu gigutuma wumva ukomeye. Hariho abantu iyo babwiye bati kora kimwe yumva umenga amaganya aramwisha, ariko bamubwira ngo kora kiriya ca kindi wewe utari witeze ko yoshobora, ukabona wewe biramworoheye, ukiyumvira ati mbega vyamugendeye gute. Bisigura yuko hari ikintu kigutuma wumva ukomeye, ca kindi kitagutuma wumva umenga ubunebwe buragufasha. Hari abantu ubunebwe bufata kweri ukumva biraheze, ariko kurondera ikintu gituma ukomera ni kimwe bishobora kugufasha, nkuko abatari bake mu bahinga bagenda barabivuga. Biramaze gushikira ukumva hari ikintu ukora worohewe, hari ikintu ukora ukumva umenga n'amazi nkuko bakunza kubivuga. Umenye neza ko ngaho nyene hashobora kuba harimo inyishu ishobora kugufasha kumenya ingabire yawe. Mwico kintu harimo akantu gatoyi gashobora kukumenyesha ingabire ufise. Ikindi gishobora kugufasha ni ukubaza abagenzi bawe canke abantu bakwegereye. Aho onye sindashika ku muryango kuko naho turaza kuwushikako. Abagenzi bawe by'ukuri mu gihe batakubesha barashobora kukubwira amakarite yawe canke amadefo yawe. Mw'ivyo vyose ingabire irashobora kuboneka. Hariho ivyo ukora neza, hari ibyo udakora neza. Mu gihe umaze kumenya kugenzura ubuzima bwawe, mu gihe ushoboye kumenya ni igiki gutuma ukomera, biroroshye cyane kandi yuko n'abagenzi bawe bagize ishobora kubwira bishobora kubwira akamaro. Atariko inyinshi zishobora kudufasha zivuye mu bagenzi bacu, zigashobora kudufasha kumenya ingabire zacu. Ni za nyishu zitakubesha. Ari nayo mpamvu ari byiza kumenya umugenzi by'ukuri uze kubaza ivyo bintu ubariwe. Ikindi kiza kugufasha, gishobora kugufasha kumenya ingabire yawe, ni kubaza ibyo wahora ukunda ukiri muto.
hari abantu benshi badakunda kwitaho ibintu bahora bakunda bakiri batoya, ariko nk'uko tubizi umuntu akiri umwana akunda ibintu byinshi bitandukanye, ariko nk'abavyeyi canke abavukanyi barashobora kubona cane gose ikintu catuma uwo mwana canke umwana agira ishaka canke yumva amerewe neza aryohewe. Abana n'abantu badashobora kuza kuvuga ngo jewe ndakunda cyane bino bintu nzovyihebera kuko ntihaba haragira ko ahitamwo kumenya ikintu azokurikirana, ariko ni kimwe mu bintu bishobora gufasha umuntu kumenya ingabire yiwe. Hahandi ashika akumva umenga nta ngabire afise canke ntiyigirira icizere, birashobora gufasha cyane kumenya ingabire yawe mu gihe umenye ibintu wahora ukunda kera ugaca uraba n'ivy'uno munsi usigaye ukunda. Si ibyo gusa, ico kintu kirashobora gutuma iyo ubimenye n'akantu kwa kundi navuga nti ku bagenzi birashobora gufasha kumenya by'ukuri ikintu kiri muri wewe citwa ingabire. Ushobora kuba wahora ukunda gucapa, ushobora kuba wahora ukunda gukina, ibyo byose ni ibintu byo kutirengagiza kuko byose bishobora kuba ingabire biziri mu buzima bwawe. Ntimwibagire yuko umwana ashobora kwerekana ingabire zishobora kurenga 5, 10 wanashaka, ariko ntumenye ngo ingabire by'ukuri afise ni iyihe. Uretse ko ngahi iwacu usanga abavyeyi cyane cyane badakunze kumenya mbega abana bacu bafise ingabire zihe, mbega nta n'ibigo byinshi bihari bishobora kudufasha kugira ngo abo bana bakure bumva bagukiwe, bumva baryoherewe ibintu bakora. Hariho gukina, hari igihe umwana bamubuza gukina umupira bakamubwira bati uzohavunika, ntidushaka kuvunika kuko umuvyeyi aba yifuza ko umwana wiwe aguma mu magara meza. Hari ababa bakunda kuririmba, ariko ugasanga kumbure ico kintu ntikiri mu bintu ngaho iwacu vyitaweho cyane, bigatuma umuvyeyi by'ukuri yumva umenga nta mwana wiwe yoja kuririmba. Ikindi gishobora kugufasha no kumenya no kuraba ingabire ziri mu bandi. Kuraba ingabire ziri mu bandi ni kimwe dukunda kwita ngo ni role model canke dushobora gufata nk'icitegererezo. Kumenya icitegererezo cawe canke kugira umuntu w'icitegererezo biragufasha gukuza ingabire yawe, canke kubona by'ukuri ko hari uwundi muntu ameze nka wewe. Kubona umuntu ameze nkawe biragufata cyane yuko wokumva ufise wogira n'ishaka yo gukorera ca kindi uhora wibaza yuko kitari ico. N'ibyo bintu dushobora kubisanga mu biki? Nuko dukunze kumva nk'abaririmba, ukumva ngo natanguye bivuye kuri kanaka, kubera yaririmba indirimbo nkaguma ndazisubiramwo byaramfashije, birafasha mu mutima, biraryohera umutima. Mu gihe hagize umuntu ubona ameze nkawe, mu gihe ugize umuntu ubona yiyumvira nk'uko wowe wiyumvira, ibyo byose birafise ico bifasha mu kumenya ingabire. Ariko si ivyo gusa, hari ikindi gishobora gukumbura gutangaza abatari bake, ariko no kumenya mbega duhora dushimirwa mu biki. Urazi gukoropa, urazi gukubura canke urakunze gufasha abantu. Ingabire si imwe si zibiri, ni ingabire nyinshi cyane. Mu ivyo bintu bahora dushimiramwo ni kenshi cyane dushobora gusanga hari ibintu bikunda kugaruka, kandi kenshi uzosanga ca kintu ufise by'ukuri muri wewe akunda kugigushimira ko cyane gusumbya ibindi. Ari ububangutsi n'ingabire, ariko uko umenya mbega ndayikoresha gute iyo ngabire ufise y'ububangutsi. Nimba ari kuririmba canke gutamba canke kugira ikindi kintu cose, ni kumenya mbega ni gute ushobora kuyikoresha. Ibyo byose birangiye no kumenya canke gufata ingingo yo kugira ico uhinduye, kwakira ingingo impinduka mu buzima bwawe. Abantu benshi iyo bamaze gushika kuri rwa rugero rwo kumenya ushobora nako gushobora kumenya ingene basaba bagenzura ubuzima bwabo, bagashobora kumenya igishobora kubatuma bakomera, bagashobora kumenya ivyo abagenzi babo babiyumvira ko bijanye n'ivyo bashoboye canke n'ivyo badashoboye. Abavyeyi babo bababwiye bati wowe ukiri muto wakunda bino, ariko kandi si n'ivyo gusa, bakamenya n'ivyo abantu babashimira ko. Kenshi birakunze kugorana yuko yumva umenga yoba kibishoboye kuko muri imyaka yayo amaze kugera kure. Uko imyaka igenda niko abantu bahindura ivyo bakunda canke ivyo bitaho. Ari nayo mpamvu ndagutumirira kugurukira impinduka mu buzima bwawe, kuko ushobora gusanga
wageze kuri rwa rugero rwo gushobora kumenya ingabire yawe rero vy'ukuri yariyo, ariko ntiwitegure guhindura canke ntiwitegurire gutangura kuyikorera. Nta myaka ku ngabire, ingabire ni ikintu kiba mu muntu imyaka yose, gishobora no kwigaragaza wanashaka ari no mu gufa canke ageze mu myaka ya kure cane, ariko uko biri kose kigira ico kimufashije, kigira ico gishobora gufasha n'abandi batandukanye, mu gihe cane cane iyo ngabire ifise ico ifasha wewe ubwawe bwa mbere, hanyuma akagira abandi bigira ico bifashije. Nivyo rero nashoboye kuvuga bikeyi muri vyo, ariko urumva yuko hamwe wobikurikiza. Ica mbere navuze yuko ari vyiza kugenzura ubuzima bwawe. Ica kabiri navuze nti ni vyiza kumenya ikintu gituma ukomera. Ica gatatu navuze nti no kubaza abagenzi bawe ivyo ushoboye canke vidashoboye kuvyo babona bo wowe udashobora kubona kumbure. Hama ikindi naco navuze ni ku bavyeyi canke ku muryango wawe ukabaza ivyo wahora ukunda. Hama ikindi no kumenya mbega niki bakunda kukunshimira ko gusumvya ikindi. Icanyuma twabonye naco nuko dukwiye kwakira guhinduka canke kwakira amashajuma ubuzima bwacu tuba twahisemwo kumva vy'ukuri ko hari ingabire ikwiye kuba mu buzima bwacu. Ingabire ni ikintu kiryoshe, ingabire ni ikintu gifise akamaro, ariko kandi ntiwibagire mu gihe uyikoresheje neza ishobora kugucikira. Ngabo tunzi twavuga aho uno munsi hari abaririmbyi bafise amatungo atari make kandi baryohewe, bafasha n'abantu benshi batandukanye bivuye ku guhibongoza akonyene. Mwari kumwe nanje Divin Adushime. Ukagira ikibazo canke ukagira ikintu cyose cyose ukwifuza kubaza, urashobora kukibaza muri commentaire cyangwa ukatwandikira ku mbuga ngurukana bumenyi tsange dukoresha za Ghost TV. Ahandi hasigaye ndabashimire kubona mwakurikiranye iyo kiganiro. Imana ibahezagire na gahwana.